Ngenda bashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze muri uno mugoroba tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mu mugoroba wo kuri wa gatatu kwegenekerezo ya 18 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Ni Burundi News TV mbonesha kure imwe rugende ubandanya kumviriza amakuru akomeye cyane, tukibanda ku makuru akomeye cyane baravugwa nga mu gihugu cacu cyo Burundi, ariko tukanagaruka ku yandi akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho by'umwihariko muri kino kiganiro cyacu nk'uko biri kugenda biradushikira. Dejeje kuronka amakuru yihuta cyane adafise ivumbi avuga yuko by'umwihariko umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ahejeje kuva by'umwihariko kuraba bamwe basoda bakomeje kugenda barahabwa imyemenyerezo ikomeye cyane, aho bivuga ko igihugu cy'u Burundi cyo bakirimo kugenda kiritegura ingwano. Ni ingabo rero zimwe na zimwe zerereye mu bigo bigiye bitandukanye bya gisirikare by'umwihariko nk'iziri muri kampu ya Mabanda ni mu ntara ya ni muri Makamba, ndetse izi muri kampu ya Mutukura ni muri Cankuzo, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ziri muri Bururi ndetse na Ruyigi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ndetse by'umwihariko hari ijambo rikomakomeye cyane General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisirikare cy'u Burundi yaje kugenda arababwira, aho yaje kugenda ababwira yuko bagomba gukorana umuhate, ndetse by'umwihariko abasaba gukomeza gukurikirana neza amwe mu masomo bari kugenda barabahereza, dore ko yaje kugenda arashimangira ko ari amasomo y'igihe gitoya bitaraza kubatwara igihe kirekire. Yavuze ko rero by'umwihariko bagiye kwinjira mu bihe bidasanzwe, ariko abantu benshi baza kugenda by'umwihariko barategwa ubwoba. Aya namwe mu makuru rero bimwe rero mu byashikirijwe n'umwe mu bari muri iyo myimenyerezo, ariko akaba avuga yuko yiwe ku ruhande rwiwe afise ubwoba mu nyuma yuko rero yajyanywe azi yuko agiye kwinjira mu gisoda mu buryo busanzwe, ariko akaba akomeza kugenda abona ari ibintu bikomakomeye cyane. Ibi ngibi bibaye kandi mu gihe by'umwihariko abategetsi b'u Rwanda ndetse n'u Burundi mu gusoza ijambo cyangwa se mu majambo bagiye baravuga asozera uyu mwaka turimo asozera umwaka wa 2023, bose bakomeje kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko uyu mwaka ushobora kuzaba umwaka utoroshye. Amajambo akomeye cyane y'abakuru b'u Burundi ndetse n'u Rwanda yarahatse iki ese igihe cyo gusohora kwayo caba cyashitse, dore yuko impande zombi cane ku ruhande rw'u Burundi bakomeje kugenda barakataza mu bikorwa bigendanye by'umwihariko n'ubushotoranyi, ndetse bakaba bakomeje kugenda baratera ubwoba abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi rero ndetse n'u Rwanda bari batangaje amagambo akomeye cyane mu butumwa bwabo bwasozaga umwaka wa 2023 ku bene igihugu baca amarenga ko umwaka wa 2024 ushobora kuzaba umwaka utoroshe mu mubano w'ibyo bihugu byombi, ndetse byaje kugenda birakurikirwa no kugara imipaka ku ruhande rw'u Burundi rwaje kugenda rafata icemezo cyo kugara imipaka. Mu nyuma y'uko rero hamaze iminsi haravugwa amakuru akomeye cyane, bamwe batanguye kugenda bibaza ico bakigiye gukurikiraho muri rusange. Tugiye kurabera hamwe rero amakuru akomeje kugenda aravugwa agendanye n'izo ngingo, ariko turagaruka ku modoka zikomeje kugenda ziravugwa zinjiraga mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko ziriko zirazana igitoro mu buryo bukomakomeye cyane. Turarabera hamwe kandi mu nyuma y'uko igihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo cyaba cyaramaze kugenda cyanga mu gihe cyaba cyamaze kugenda kinangira ku bigendanye no kuganira n'umuhari wa M23, n'iki gishobora kuba cyakurikiraho ese umuhari wa M23 wo urashobora kuba wakora iki. Mu misi iheze by'umwihariko n'ubwo umuhari wa M23 wakomeje kugenda utangaza ndetse unagaragaza ndetse unerekana neza yuko by'umwihariko witeguye kongera guhindura ibintu hano ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse uvuga ko ugiye kwigarurira bimwe mu bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aya namwe mu magambo yaje kugenda aratangazwa namwe mu bayobozi bakomakomeye cyane muri uyu muhari wa M23, cyane nka Bwana Lawrence Kanyuka asanzwe avugira uyu muhari wa M23. yaje kugenda ashimangira ndetse anaca amarenga yuko imijyi nka Goma, Butembo, Ituri ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye harimo nka za Lumumbashi hasanzwe hari igicumbi c'amabuye y'agaciro ndetse n'igicumbi cy'abayobozi bagiye barongora Republika Demokarasi ya Kongo, dore ko ariho haturuka amamoko ya Joseph Kabila
Kabange ndetse na Moise Katumbi wari uri mu bahatanira kurongora icyo gihugu ariho baturuka. Bivugwa ko kandi bamwe mu bagwanya Tshisekedi n'abatamwiyumvamo bose baba basa naho baturuka muri icyo gice. Turarabira hamwe kandi ibyaje kugenda bivugwa ndetse n'abasesenguzi icyo bakomeza kugenda baravuga mu gihe by'umwariko ku ruhande rwa M23 baherutse kugenda baratangaza ndetse baranashimangira yuko igihe kigeze kugira ngo babashe by'umwariko kuba bo kwambura ibice byose bamaze kugenda baramburwa, haba kuri FARDC bati turaza kubambura ibice byose mwamaze kugenda murafata, ku ruhande rwa M23 nabo bati twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kuraba ndetse no kwigarurira ibice byose no kufata ibindi bice tutari twafata muri rusange. Turabahaye ikaze rero mu makuru ari kugenda aravugwa muri uno mugoroba. Abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tubifurize kumererwa neza, tubifurije umugoroba mwiza cyane. Abatwumviriza bari ngaha by'umwariko mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari muri Kongo, abatwumviriza bari mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, abatwumviriza bari ngaha by'umwariko mu bihugu nka Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afurika yo hagati ndetse no mu manuko bwa Afurika. Turabahaye ikaze mwese ngakuri no mbonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze mwese cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha by'umwariko uri kuratwumviriza, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu. By'umwariko ubyonde kwanditse sabone, ubundi ubyonde ko hirya gatano wari akamenyetso kameze nk'inzogera, by'umwariko kugira ngo ucurabasha kuronka notification cyangwa notification. By'umwariko izajya irakumenyesha cyangwa irakubwira yuko duhejeje kuba twoshiraho inkuru. Ndabahaye ikaze, dore amakuru ndetse n'ikiganiro cyacu tuno mugoroba tugitangurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusomera muri uno mwanya aremeza neza yuko umugaba mukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo, umwe mu bagabo bafise ijambo rikomeye cyane ndetse ukaba ari n'umwe mu bantu bamaze igihe barongoye iki gisirikare cyangwa iki gisoda, ahejeje kuva kuraba zimwe mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirahabwa imyimenyerezo mu bigo bigiye bitandukanye cyangwa mu makampu agiye atandukanye. Ni mu bice bigiye bitandukanye bigize iki gihugu c'u Burundi, aho bivugwa ko rero abo soda baba baragabanyijwemo amatsinda, aho itsinda rimwe ryoba rishikamo abashika kuri ku majana 8, mu gihe by'umwariko igisirikare c'u Burundi cyo bakifuza abandi basoda by'umwariko bashasha abashika by'umwariko ku bihumbi 5 nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta adafise vumbi na gatoya rero avuga ko General Prime Niyongabo yavuye kugenda arabahereza ka morale ndetse anababwira by'umwariko uburyo bagomba kugira courage kugira ngo babashe kuba boronka ndetse no kuba by'umwariko bofata neza iyo myimenyerezo y'igisirikare. Bivugwa ko rero ibigo bari kugenda barahererwamo iyo nyigisho za gisirikare cyangwa iyo myimenyerezo, bari kugenda bigishwa tekinike zigiye zitandukanye zigendanye n'imirongo y'imbere ku rugamba, kurashisha imponko ndetse by'umwariko no guturitsa amagrenade ndetse no kuba wo kuyumenya ubundi buryo wo kwifata cyangwa wo kwidefandamo mu gihe by'umwariko uwo muhanganye cyangwa se by'umwariko uwo muriko muragwana by'umwariko adafise cyangwa se by'umwariko wehe wamaze kugenda uratakaza nk'impo cyangwa se amasasu yagushiranye nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafise vumbi na gatoya rero avuga yuko nubwo byaje kugenda biba byiza byari birori ndetse akomeza kugenda bashishikariza, bivuga ko zimwe mu mbonerakure zatanguye kugenda ziragira ubwoba bwinshi cyane, aho zivuga yuko rero zitari ziteze by'umwariko ko ibyo zinjiyemo ari byo by'umwariko bizobageza aha ngaha. Nyuma yuko rero zitanguye kugenda zumviriza amakuru yuko zoba zigiye koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23. Uyu muhari uzwiho ko warivuganye abasoda benshi b'u Burundi ndetse abandi bakaba baragenda barafatwa miricange barafatwa amatekwa nkuko byakomeje kugenda biratangazwa. Icakora barakomeza kugenda barahumurizwa ndetse by'umwariko gushika ubu ngubu bakaba bamaze kugenda barahabwa n'impuzankano y'igisoda, aho by'umwariko bari kugenda barafashwa
kuvamo namwe bahoze ari abasoda cane abahoze baragwana muri CNDD-FDD. Hari zimwe rero muri kampu yamaze kugenda arashikamo uyu umujenerali arongoye igisoda c'u Burundi, abivuga ko by'umwariko yoba yashitse muri kampu ya Mabanda, by'umwariko herereye mu ntara ya Makamba, by'umwariko hari na kampu no muri kampu Mutukura herereye mu ntara ya Cankuzo, ndetse nimwe by'umwariko iherereye hano muri Bururi nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Bivuga ko rero hoba hari kugenda haratorezwa abasoda bagiye batandukanye, ndetse gushika ubu ngubu rero by'umwariko bakaba bakomeje kugenda barahabwa imyimenyerezo. Hari bamwe bakomeje kugenda bavuga ko rero ibi bihe bidasanzwe igihugu c'u Burundi cyoherukagamo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe by'umwariko bikomeje kugenda biratera ubwoba abatari bakeya cane, ndetse gushika ubu ngubu nabo ngabo by'umwariko bariko barahabwa iyo myimenyerezo bakaba barafise ubwoba. Umwe mu babashije kurungika ubutumwa by'umwariko ku WhatsApp ariko atifuje yuko amazina yiwe amenyekana, yaje kugenda avuga ko rero by'umwariko binjiye bazi ko bagiye kwinjira mu gisoda bisanzwe, ariko baza gutungurwa nuko basanze ari igitsina hungu c'abahungu gusa, ata mukobwa n'umwe urimo canga se umwigeme nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibingibi rero byaciye birabatera ubwoba, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Bivuga ko rero batanguye kugenda bumva amakuru by'umwariko avuga ko baba biteguye kurungikwa muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, ariko abandi bakavuga yuko ibyo ngibyo atari byo, ari amakuru y'ibihu akomeje kugenda aravugwa. Icakora haracyariho urujijo kuba wotahura cyangwa se ngo umenye neza ibikomeje kugenda biraba ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, nyuma y'uko rero abasesenguzi bavuga ko ivyo bintu ndetse n'ibi bihe bidasanzwe mu gihe bo bemeza yuko ivyo bihe byaherukaga by'umwariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ariko kandi bamwe batanguye kugenda bibuka amwe mu majambo yaragiye yifashishwa ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, mu magambo yaje kugenda arifashishwa n'abategetsi mu mpande zigiye zitandukanye cyangwa se by'umwariko mu bushikiranganje bugiye butandukanye cane n'abarongoye ivyo bihugu. Muraza kunyemerera dusubireho inyuma gatoya tubashe kurabira hamwe byinshi byaje kugenda biratangazwa. Reka dusubire inyuma mu mpera z'umwaka w'2023 aho by'umwariko abategetsi bombi basaga naho bari bariye karungu ndetse bari bafashe n'uburakari, bikaza no gutuma by'umwariko General Neva aza kugenda anashimangira yuko rero agiye kongera kugara imipaka imuhuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Icakora nkiri hano kuri ingingo abanyagihugu by'abagizeho ingaruka zikomakomeye cyane ku buryo bwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abanyagihugu bakomeza kugenda barahura n'ubuzima buzimvye mu nyuma yuko imigenderanire ku butaka n'ibihugu bigiye bitandukanye cyane igihugu c'ubanyi c'u Rwanda yamaze kugenda irahagarara. Dusubire inyuma gato ya Perezida w'u Burundi General Neva n'umuna Perezida w'u Rwanda Paul Kagame by'umwariko baratangaje amajambo akomakomeye cyane mu butumwa bwabo busozera umwaka w'2023 by'umwariko na gatatu ku bene igihugu, ndetse abacana amarenga yuko by'umwariko uyu mwaka w'2024 ushobora kuba by'umwariko umwaka utoroshe mu mubano w'ibihugu byombi. Hari bamwe batanguye kugenda barabihuza n'ibihe bidasanzwe igihugu c'u Burundi caba gisa naho kiri gutegura ingwano ku buryo bukomeye cyane. Reka tugaruke ku majambo yakomeje kugenda aravugwa abwira abatumiwe rero mu birori byo gusozera umwaka muri Kigali Convention Center. Perezida arongoye igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yaravuze ko u Rwanda ruhora rwiteguye icibi gishoboka, aho rero igihe ico arico cose ngo gishobora kuba ngo dushobora kuba rero twenyine nkuko yaje kugenda arabitangaza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nawe arongoye igihugu c'u Burundi ijambo ryiwe yashinjije u Rwanda gufasha umuhari wa Reditabara by'umwariko kuha rero inyigisho z'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi. Iki gihe General Neva yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko rero iyo bagiye gutanguza by'umwariko ibikorwa bikomakomeye cyane, ndetse akanavuga ko rero agiye kwishira ndetse no kwifatira ingamba zigendanye no gukingira ndetse no gucungera umutekano w'abanyagihugu. Ibihugu byombi byari bimaze igihe rero binagura umubano wabyo wari mu bicane kuva mu mwaka wa 2015 aho waranzwe no gufunga imipaka rero ndetse no gukozanyaho kwa hato na hato by'umwariko ku mupaka w'ingabo z'ibihugu byombi nkuko biko biratanga
biratangazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko ibiganiro byose bagiranye n'abayobozi b'igihugu c'ibanyi c'u Rwanda ngo rubahe rero abakoze ibyaha mu mwaka wa 2015 ubwo by'umwihariko hageragezwaga ikudeta bamwe biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Avuga ko rero bahungiye mu gihugu c'u Rwanda basanze by'umwihariko ari basanze ngo ari ukudusuka inkore mu maso, ahubwo rero ngo bagumye babaha uburyo rero bwose bukuriye bwo ngo badusamaze hanyuma batwubire. Ibi ni amajambo yavuzwe na General Neva arongoye iki gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize ati nta numwe rero atabizi ko hampande yo kutikiza rero inganda mu mwaka wa 2015 ufashijwemo rero n'ico gihugu nyine uwo mugwi Red Tabara waciye rero uhungira mu gihugu cicibanyi c'u Rwanda uranaharonkera inyigisho ziterabwoba ndetse n'ubwicanyi. Ahacu ntaco rero tutari twokoze kugira ngo turabe uko urwo ruhagarara rero hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera mbere n'amakungu. Ni ibyahora rero kuko yaradukeje igihe twebwe rero nyine twafataga ingingo yo kugurura urubibi hagati y'ibihugu byombi kugira ngo rero abene igihugu ab'impande zose bashobore gusubira kugenderana cyangwa se kuronka imigenderanire. Yaravuze ijambo rikomeye ati turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize ubwo bari basubiye kuronka ikiyaga ca Tanganyika, basubiye kubona umukeke ndetse n'indagara. None utwo twigoro twose rero igihugu c'u Burundi igihugu c'u Rwanda by'umwihariko rwemeye kubisubiza ibubisi muri rusange. Ico twiyemeje nuko rero tugiye gufasa ingingo zose kugira ngo abana b'u Burundi ntibasubirire kugandagurwa n'ivyo birara. Dusabye rero abarundi mwese guhagarara magabo kuko rero umutwe w'iterabwoba urasabiwe by'ukuri mu gihugu cicibanyi c'u Rwanda. Aya namwe mu majambo ya General Neva atarigeze arashimisha igihugu c'ababanyi c'u Rwanda haba ku banyagihugu bacu ndetse by'ubariko n'abayobozi bacyo. Evariste Ndayishimiye yongeyeho ati kandi turasubiriye gutera akamo abategetsi b'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bikubitse agashi rero bigenze runtu babone ko rero inzu y'umubanyi ihiye n'urwawe rero iba igeramiwe. Abanyarwanda ndetse n'abarundi barabana ayingwe ntaco bizotugeza ko nta nicyo byogeza imbere ku butegetsi bwacu. Ati tugiye gukata rero tugiye gutaka rero amakungu ndetse n'abantu b'umutima ukunda amahoro rero kugira ngo barabe ko rero bogondoza ubwo butegetsi butagira rero ubuntu kugira abarekure rero abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma rero intahe ibakubite mu gahanga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa uko yabivuze. Nibata ati yaragize ati nibata rero agati naho bamenye ko rero bariko barakwega akarambaraye kuko rero bariko barema ugwango hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu ataruhare babifisemo muri rusange. Ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bagiye batandukanye bavuze ko Evariste Ndayishimiye yaba yaraciye amarenga yo ko rero ubutegetsi bwiwe bushobora kongera kugara imipaka rero y'igihugu ciwe rero n'igihugu cicibanyi c'u Rwanda nkuko rero bwabigenje mu mwaka wa 2016 bukayifungura mu mwaka wa 2022 nkuko byaje kugenda biratangazwa. Muri icyo gihe abanyagihugu b'u Burundi bambukaga imipaka rero yinjira mu Rwanda hejuru y'ibyangombwa by'inzira bagombaga gusaba rero uruhusha rwanditse rutangwa na leta nkuko byaje kugenda biragaragara. Naho mu ijambo ryiwe ryasozeraga umwaka arongoye igihugu cicibanyi c'u Rwanda, Perezida Paul Kagame rero u Rwanda yatiyenze by'umwihariko ku bikorwa rero by'iterambere iki gihugu cyagezeho, anavuga rero ku bibazo by'imbogamizi cahuye nacyo rero mu mwaka wa 2023. Yaragize ati dukomeje rero guhangana n'umutekano muke cyane mu karere k'ibiyaga binini cyane ndetse no ku mipaka n'ibindi bihugu. Ndagira ngo rero mbabwire ko rero dushobora kwihanganira kunengwa ndetse no
no kuvugwa nabi cyane uko byaba bingana kose nubwo akenshi rero biba bidafise ishingiro. Yaragize ati twe tuzokomeza gukora ibikenewe kugira ngo abanyarwanda bahore rero batekanye uko byogenda kose. Mu by'ukuri rero muri ibyo byose duhura nabyo dukomeje gutera intambwe rero ihamye tugana imbere nk'uko rero imibare ibyerekana tuzokomeza muri iyo nzira nziza cyane. Perezida Paul Kagame rero arongoye igihugu c'ibanyi cy'u Rwanda kandi yakomoje ku matora y'umukuru w'igihugu icyo gihe yendaga kubaza umwariko icyo gihugu cari kimirijwemo imbere nyine avuga ko rero ari umwaka w'ingenzi ku gihugu cy'u Rwanda. Nanakwibutse yuko rero ayo matora yaje no gusiga igihugu ciwe by'umwariko cy'u Rwanda ari nawe ayatsindiye. Mbere y'ijambo risozera umwaka mu birori byo gusoza by'umwariko yatumiwemo muri Kigali Convention Center abantu bo rero mu ngeri zigiye zitandukanye mu gihugu. Perezida Paul Kagame yarakomeje kubiherutse gutangazwa na mugenzi we wa Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo wavuze yuko rero ashobora gutanguza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yaragize ati nk'iyo wumvise umuntu ngo rero imigambi ye ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni gute u Rwanda rero ni gute byoshoboka ngo akaba yotera u Rwanda akaba yorushwanyaguza icyo tutazi se ati niki aho rero gushwanyagurika twarahageze turahazi ahubwo bizaba kubategereza kugira gutyo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Yaravuze kandi ko rero mu myaka yaheze hari igihe u Rwanda rwatereranywe rusigara ari rwonyine. Ati u Rwanda rwigeze kuba rero ari rwonyine twabibayemo rero turabizi rero by'umwariko ntabwo rero dufise ubwoba ntawadukangisha ko rero bishoboka ko ari igihe twakongera kuba twenyine nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. U Rwanda n'u Burundi birashinzanya rero kugira rero akarenge mu makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kigali yakomeje gushinzwa gufasha rero umuhari wa M23 ibyo yakomeje guhakana yivuye inyuma. Gitega nayo rero yakomeje kugenda irashinzwa gufasha ingabo za leta ya Kongo ndetse n'indi mitwe irimo nka FDLR igwana na M23, aho rero abategetsi b'u Burundi nabo rero bakomeje kugenda barabihakana. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byari biherutse gutangaza ko rero byabonye raporo yatanzwe n'inzobere za ONU igasohoka rero by'umwariko nk'uko byaje kugenda bigaragara mu mezi aheze, ivuga ko rero ingabo z'u Burundi zagwanye zifatanyije na FARDC ndetse n'indi mihari ku mirongo y'urugamba na M23. U Burundi ntaco bwigeze kugenda burabitangazaho kuri ayo magambo yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. M23 kandi nayo yafashe kandi inerekana abasoda ivuga ko rero ari abo Burundi bambaye impuzankano y'igisirikare c'ingabo za leta ya Kongo, ivuga ko rero baje guhishwa gufasha leta ya Kinshasa muri izo ngwano. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko rero abo bagwanyi bagaragajwe ari abagwanyi ba Rugitabara b'Abarundi bavuye mu Rwanda bajya gufasha umuhari wa M23. Nta gushidikanya yuko by'umwariko Kigali ndetse na Gitaga bitabona kimwe rero amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uretse kuba Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ashinza u Rwanda gufasha Rugitabara gutera u Burundi mu bitero bimwe na bimwe byakomeje kugenda biragaragara ibyo u Rwanda rwanahakanye. Uburyo ubutegetsi bw'ibihugu rero bubona amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo by'umwariko nabyo ubwabyo byazamura umwuka mubi cyane hagati y'ibihugu byombi. Inyuma y'ibyo byose by'umwariko haje kugenda harakurikiraho kugara imipaka ndetse hakomeza kugenda haragaragara ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuba byozamura amakimbirane hagati y'impande zombi. Gushika ubu ngubu by'umwariko ibihugu bikomeza kugenda birarebana ayingwe. Icakora igihugu c'ibanyi cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza ndetse kinerekana neza yuko by'umwariko kidafise impungenge ndetse by'umwariko cyemerera n'abarundi bose bashaka kubaho kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko by'umwariko nk'uko byakomeje kugenda biragaragara ku gihugu c'ibanyi kuri kino gihugu cy'u Burundi ho ntago ariko bimeze, kuko ibintu byakomeje kugenda biradogera ndetse bikomeza kugenda birafata indi ntera. Gushika ubu ngubu rero by'umwariko mu nyuma y'ibikomeje kugenda biratangazwa, abantu barakomeje kugenda bibaza niba by'umwariko intambara ari cyo gihe cyayo yabigiye gutangura. Abandi bagakomeza kugenda bagaragaza ndetse barenekana neza yuko byaba ari akamaramaza. Icyagora igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza neza yuko cyiteguye guhangana n'uwari we wese yoherahira aragihungabanyiriza umutekano. Bivugwa yuko rero by'umwariko mu ishamba rya Kibira hamaze igihe harabarizwa ingabo zo muri FDLR ndetse
n'ingabo z'u Burundi zinafise ibikoresho ariko zikaba zaratinye kuba zoshotora icyo gihugu cicibanyi bivuga ko gifise igisirikare gikomeye cyane. Dusubire mu masaha ari imbere turabera hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.